ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mudahwema kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi igenekerezo 17 ruheshi 2025, aho tugiye kurebera hamwe mu makuru akomeye yagezweho arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Turaza rero kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kubaho igisirikare cy'u Burundi cyahinduye gahunda uko cyitwaraga. Turababwira uburyo igisoda cy'u Burundi kiriko kirahindura ibintu mu rwego rwo kugira ngo urugamba cyagiye gufashamo FARDC mu guhangana n'umuhari M23 bibashe kuba bizagera ku ntego. Turaza kandi kubabwira amwe mu makuru akomeye ari kuvugwa mu bijyanye n'ububanyi n'amakungu, aho umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse RFI, Radio France Internationale ndetse na France 24 mu gihugu cye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yatangaje ibijyanye no gusubiramo amatora nyuma y'uko hagaragaye utunenge dukomeye. Ni mu gihe kandi turi buze kujya mu rugezi tukareba imirwano ikomeye ikomeje kuhabera. Tubaye ikaze muri aya makuru, ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye kugira ngo uje uronka amamenyesha igihe dushyizeho inkuru yacu inshyashya ngaha. Reka duhere ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwire uko bizifashe. Reka duhere ku igenekerezo 16 ruheshi 2025, aho mu gitondo cya kare muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru haramukiye urugamba rukomeye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro rigizwe n'ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi, aho bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi ndetse na bamwe mu mbonesha kuri za CNDD-FDD barungitswe ahangaha bahinduye uburyo bwo kurwana, ibyatumye urugamba rukomera cyane. Amakuru dufite aravuga ko imirwano yakajije umurego hagana ku isi ya saa 12 za mu gitondo itangirira mu duce twitwa Busumba ahitwa Bunkuba ahagana mu birometero 10 uvuye muri Mwiso, mu gace kahitwa Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye guhera saa 3 za mu gitondo, aho bamwe mu batuye muri aka gace batangaje ko babonye indege z'intambara ziri mu kirere, naho ku butaka hagaragaye urujya n'uruza rw'ibinkami rw'abasirikare bahunga urugamba ndetse n'abandi bamanuka imisozi. Mu gihe bitangazwa ko batayo z'u Burundi zari zashyizwe ahangaha zakoze ibishoboka byose zihindura uko Wazalendo yarwanaga, mu gihe imitwe yishyize hamwe irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yari imaze gutsindwa inshuro nyinshi mu bitero biheruka. Igisirikare cy'u Burundi cyazanye amayeri mashyashya ku rugamba, aho cyatangiye kugaba ibitero bishingiye ku kubuza M23 gutembera yegereza ibindi bice itari iyafata, ndetse bashyizeho ibihome n'ibirindiro bifunganye bigamije gukaza igitutu kuri M23 ndetse no kuba bababuza kuba bakongera gufata ibindi bice. Ibiro bikaba bisakozwe nyuma y'uko bigaragaye ko FDLR ndetse na Wazalendo bamaze igihe kinini bagaragara ku rugamba ariko ntibatange umusaruro. Igisirikare cy'u Burundi kikaba cyaciye gitanga itegeko ko bagomba kurajya barwana bagamije kwigiza inyuma umwanzi, aho kugira ngo barwane nk'uko mbere babigenzaga. Amakuru ava ku rugamba by'umwihariko dukesha abayobozi ba gisirikare biravuga ko FDNB bakiri ku butaka bwa Kongo, aravuga ko bashyize imbere uburyo bwo kurwana mu bakoresheje imyobo no mu mihanda y'ishyamba, aho rero bagabanyije umubare w'abasirikare benshi mu mirongo imwe, ahubwo babohereza mu bice bitandukanye by'amashyamba, aho bari gucukura imyobo mu bice bitandukanye bagakora ibizwi nka ambushing, ndetse n'abasinepers ndetse n'abashinzwe gutega za mine ndetse mine antipersonnel mu buryo bwitwa guerilla confine, aho bivuga ko bushingiye ku gufunga inzira zose M23 yakoreshaga mu gutera cyangwa isubira inyuma, ndetse bivuga ko bagomba kurajya bayitera mu buryo bwihuse kandi bakagenda
kugenda ari benshi ku buryo bazajya barasa mu buryo butunguranye, bukaba byatuma ibasha kuba yasubira inyuma, kuko mu bundi buryo bagiye bakoresha bwa sharing yoroheje byagiye bigaragara ko bitigeze biha umusaruro iyi koalisiyo ya FDNB ndetse na FARDC. FDNB ku bufatanye n'igisirikare cya Congo biravugwa ko bazanye ibikoresho bishyashya by'intambara byamaze kugezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, harimo ibizwi nka demoroseri cyangwa se imashini zifasha mu gusenya ibirindiro by'umwanzi, ibifaro bito bikoreshwa mu duce duto, ibizwi nka blende regre de reconnaissance, ndetse biranavugwa ko hongerewe drone zigenzura imigendekere y'abarwanyi ndetse zikora n'ubutasi. Hari ibikoresho bifasha kurinda amasasu no guhishira abarwanyi b'imbere mu mashyamba, ibizwi nka materiel de camouflage et juré par base spéciale. Bikaba bivuga ko ibingibi rero ari bimwe mu byo FDNB yahinduye. Bamwe rero mu baturage bo muri ibi bice bya Busumba bahungiye mu bice byahitwa Buhimbira muri teritwari ya Masiba batangaje ko babonye abasirikare bavuga ikirundi bambaye imyambaro isa n'iy'igisirikare cya Congo binjira mu mashyamba baturutse mu gice cya Katoyi, ngo bakaba barashyizeho ibirindiro hafi y'imisozi yitwa Rukore, bagenda barazenguruka bikaba rero bisa naho bamaze kuba bakegera ahari ibirindiro bikomeye by'umutwe wa M23. Nk'uko rero umwe yabisobanuye yagize ati ubundi twumvaga imirwano isa nk'iyo M23 yabarushije igipimo, ariko ejo bundi twabonye uburyo abasirikare b'u Burundi batangiye kujya bihisha ahantu bagatega imitego bakagwa igitumo inyeshyamba bizahinduye isura. Biragaragara ko nabo bari guhindura byinshi mu bijyanye n'imirwanire. Umusirikare mukuru wo mu ngabo z'u Burundi mu bikorwa byo muri Kivu y'Amajyaruguru utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze uko ibintu bimeze, aho yagize ati twahinduye uburyo inyeshyamba ntituzongera kubona aho zituruka imisozi ngo zirasa zirangize zigende, ubu noneho zinjira hose ahari imbibi, ahari imitego, ahari ubutasi. Tugomba kwerekana M23 ko igihugu kidategekwa n'imbunda. Uyu rero akaba yagaragaje ko biri gukorwa byose bijyanye no guhindura uburyo bwo kurwana, ndetse bafite n'intego yo kwisubiza ibice byose bambuwe. Urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ku itariki 16 ruheshi 2025 rutanze ishusho nshya y'icyerekezo cy'igisirikare cy'u Burundi cyahisemo gukurikirana mu guhangana na M23, si uguhita yinjirirwa ahubwo no guhonyura ubushobozi bwayo buhoro buhoro hifashishijwe ingamba za gisirikare zitekerejweho. Ibi rero bishobora gutuma urugamba rukomera ariko rukagira umusaruro mu buryo bwo gutatanya M23 no kuyibuza umurongo. Bikomeje gutya Rucu rushobora kuzaba ikibuga gikomeye cy'intambara ishingiye ku buhamya, ndetse bikaba ari ibintu bishobora kuba bizakomera kuko abaturage usanga kuri ubu ngubu bakomeje kugenda babigiriramo ibyago bikomeye, ndetse bamwe kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bagaragaza ko bari guhunga umusubirizo. Tugiye mu Rugezi, nyuma y'uko abari mu Rugezi batangaje ko ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta rikomeje gutegura ibijyanye no kurwana, ndetse kandi bikaba rero ari ibintu bimaze igihe bigaragara ibintu ntibimeze neza. Icyago cyari cyose muri Rugezi nyuma y'ibiteye ubwoba abariyo bari babonye. Nyuma y'aho abari mu Rugezi babwiye itangazamakuru ko hari gutegurwa igitero kidasanzwe gitegurwa n'Uburundi by'ingabo za Congo mu ijoro rya rikeye, ndetse kandi barangiza bakaba rero bavuga ko kuri ubu ngubu babonye ko umuriro watangiye kwaka. Bikubiye mu butumwa bwatanzwe n'abaturage batuye aha ngaha bamwe mu Rugezi bagize bati twararanye amakuru ko turi bugabwe igitero na Mayimayi hamwe n'ingabo za Congo. Nuko ubutumwa bwagiraga aho rero ubu butumwa bw'aba banyarugezi bukomeza bugira buti ku mugoroba twarangije n'ahantu bakomeje amakombe yari hakurya yo kwa Sabune.
havugwa ko hakomeje amakombe ku misozi witwa Uwihene. Aha rero hakaba hakunze kubera ihangana rikomeye hagati y'uruhande rwa leta ndetse n'umutwe wa Twirwaneho ufatanya na M23. Ibyari iriya makombe bizatumye abaturi ibyo bice bagira ubwoba, ndetse kandi n'abarwanyi ba Twirwaneho bakaba rero baragiye bagaragaza ko bari standby. Ati ku ruhande rw'abaturage bararanye ubwoba, ariko ku ruhande rwa Twirwaneho na M23 baraye bari standby. Usibye rero kuba barabonye amakombe n'imisozi yarimo ishya mu ruhande ruherereyemo ingabo za Kongo, ariko imbere ugana Rurenge rwo hepfo, intambara muri ako gace yaherukaga mu ntangiriro za kiriya cyumweru gishize, aho uruhande rwa leta rwagabye ibitero ahitwa Imucikacika ku Ihene no mu nkengero za Nyagisozi. Ni ibitero byarangiye Twirwaneho na M23 babisubije inyuma. Izi ngabo za leta ya Kongo zigaba ibitero mu rwego rwo kugira ngo rwisubize uduce Twirwaneho yabambuye twaha mu Rugezi no mu nkengero zaho. Ibi bitero bigabwa biturutse ahitwa za Gasiro, Kabanjo ndetse n'ahitwa Mutanganika. Ku rundi ruhande Imurenge habyutse rero ho hari amahoro, ndetse kugeza amagingo aya biratangazwa ko abariyo batekanye ndetse nta kibazo na gito bafite. Reka tuje i Burundi tubabwira amakuru akomeye ari kuvugwa ajyanye n'amatora aheruka kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amatora mu Burundi aho perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye yagize ati aho tuzosanga byaronekaye ku buryo nta kosorwa tuzasubirwamo. Ibi ni ibyatangajwe aho kugeza ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura abasohora amatangazo berekana ivyo bavuga ko ari bitagenze neza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama abakomine aheruka kuba ku itariki 5 Ruheshi 2025. Bakavuga ko abari kuba babishishikarije igihe amatora bari ko barabishikirije igihe amatora ariko araba kugira ngo bitorerwe umuti. Mu kiganiro abanyamakuru ku mugwa mukuru wa politike Gitega, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko gushika ubu akibandanya yakira abafise akangononwa kugira ngo dufate ingingo zirebeye ku neza y'igihugu. Avuga ko abagerageje gutoba no mu gihe c'imyiyamamazo bose bafashwe, kandi ko bashikanwe imbere y'ubutungane. Imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi nka Seneri, Ibrona hamwe n'urunani Burundi bwa bose burashikirije inenge babonye muri aya matora. Eka n'indorerezi zarungitswe n'inama y'Abepiskopi y'u Burundi barabivuze. Hejuru yabo hiyongere ko n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rivuga ko ryavuganye n'abatari bake, harimo n'uwo rivuga ko ari mu muhari w'imbonerakure ari wo wababwiye ko amatora yabayemo utunenge tuyatesha agaciro. Bimwe mu byo izi mpande zombi zirihuriyeho mu tunenge zivuga ko twaranzwe aya matora harimo nk'iterabwoba bavuga ko ryakorwaga n'urwaruka rw'umugambwe ruri ku butegetsi w'abarwanyi ba CNDD FDD batorera abandi ku ngufu, guherekeza abatora mu tuzu tw'imwegerero tw'amatora, kutemerera abaserukira abitoza gukurikirana ingene amajwi aharurwa n'ibindi. Kubwa Perezida Ndayishimiye utu tunenge twose twategerezwa kuba twarashyikirijwe umurwi ujejwe gutegura no guharanira no guhagararira amatora seni kugira ngo udukurikirane twongere bibe rero byatorerwa umuti. Yagize ati ikidutangaza ubu nuko tuza twumva amahinyu bavuga ko ubu kandi byari byoroshye ko babivuga kirya gihe nyene amatora yariko araba abajejwe bagaca babitorera umuti bidatevye. Avuga ko abandanya yumviriza abantu bose babonye agahaze muri ajya matora kugira ngo inzego z'igihugu zisuzume hanyuma zifate ingingo zibereye. Ati
nico gituma nsaba umuntu wese afise akangononwa ko yakwerekana neza aho ivyo atemera vyabereye n'ivyo bakoze we atemera. Avuga ko yiteguye no kumviriza imirwi y'abigenga b'indereretsi basaba ko mu kugira ivyegeranyo vyabo nabo nyene bashikiriza inzego z'igihugu bakwerekana neza akazuku kandi aho harabaye amahinyo kugira ngo naho nyene duhinyuze. Yemerera abarundi ko abo tuzosanga barononye amatora baba bo mu murwi seni baba bandi bazohanwa hakurikijwe amategeko. Mu gihe yabandanya avuga ko abo bazosanga amatora yaroronekaye bazofata ingingo, ariko ntatandukiriye abanyamakuru bashatse kumenya neza ingingo zishoboka gufatwa harimo nko gusubiramwo amatora y'aho hantu. Mu kwishura iki kibazo yagereranyije utunenge twabaye muri aya matora nk'amakosa ashobora kuba mu mupira w'amaguru, aho avuga ko hashobora guhanwa umuhagarikizi canke urukino rugasubirwamo. Ati uvuze aho vyabereye tuzoca turungika umurwiseni ndungike n'ivyabona vyanje duce duhamagara inderetsi zari zihari, abari baserukiye abitoza n'abari bajejwe aho hantu. Nabivuze neza nti aho tuzosanga vyononekaye ku buryo nyene biboneka ko ari ntakosorwa none abenegihugu ca ubarenganya ucuvuga uti ngaha ku biro vy'amatora vyaha naka turasubiramwo. Ivyo ni ibintu vyumvikana. Hagati aho hari abamaze kwitura ubutungane nk'aho urunani Burundi bwa bose rusaba sentare ijejwe kubahirizwa ubwirizwa nshingiro gutesha agaciro ivyavuye muri ubu busuma budasanzwe nko kuyafata, rugasaba na leta gutegura ayandi matora yigenga adakumira kandi yoba mu muco. Eka n'umugambwe seneri nawo nyene nuko nguko, aho uvuga ko wituye imirwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Sepi kuvyerekeye amatora y'abajenama b'amakomine hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuvyerekeye amatora y'abashinga amateka, usaba ko ibiharuro mfata kibanza vyavuye mu matora vyatangajwe bifatwa hanyuma itora rigasubirwamo. Kubwa Perezida Evariste Ndayishimiye ntibashoka bafata iyi ngingo kwitura ubutungane, akavuga ko bari kubanza kumwitura. Ati ubusanzwe mbere yo kuja kwitura ubutungane inzego z'igihugu zose ziba zananiwe na njewe ndimwo, imbere y'uko uja kwitwara ubanza kubona ko inzego z'igihugu ntacyo zakumariye. Ni mu gihe seni nayo yagize icyo ivuga. Ni mu gihe rero seni umwe mu yifutifuje ubutungane isaba ko ivyatangajwe vyoteshwa agaciro kubijyanye nuko umukuru w'igihugu yaganiriza abidodomba ko bananiwe no gushikiriza ivyo babona bitariko biragenda neza, avuga ko wamye usemerera kuva n'imbere y'amatora ariko bikaba ivy'ubusa. Umuvugizi w'umugambwe Terence Manirambona yabwiye BBC Gahuzamiryango ati kuva ejo seni sepe abagize ibiro vy'amatora mu kirungo cyo kwiyamamaza no ku munsi w'itora twagumye dusemerera tubwira seni n'imirwi iyunganira mu ntara no mu makomine tumenyesha uko biriko biragenda, ariko vyinshi vyafashwe minenembwe ibindi bifatwa nkuko umengo nta cabaye. Nico gituma atagihindutse, hari naho twanditse amakete amenyesha yongera asaba ivyokosorwa kugira ngo amatora abemwe mu mucyo vyose biba imfabusa. Biragaragara ko yari integuro. Ni mu gihe rero bamwe mu bitoje bagiye bagaragaza ko hari ibyo badashyigikiye ku byagiye biba. Ariko rero tubabwire ko umuhuza w'ibibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoze icyo benshi batangariye. Ku munsi wa
mbere w'indwi igenekerezo 16/25 Togo yahagaritse ibiganiro by'itangazamakuru mpuzamahanga biterwa inkunga na leta y'Ubufaransa RFI ndetse na France 24 mu gihe cy'amezi 3 bishinjwa kubogama. Ihagarikwa rije mu gihe amakimbirane arimo kwiyongera hagati y'ubuyobozi bw'iki gihugu cya Afurika cyo muri Afurika y'Uburengerazuba Flore Gansagibe utavuga rumwe n'ubu butegetsi. Gansagibe yakiriye muri Gicurasi uruhare rushya rwa perezida w'inama y'abaminisitiri idafite igihe ntarengwa na manda izarangirira. Amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi Democratic Force for the Republic and National Alliance for Change yavuze ko iki gikorwa ari ihirikwa ry'itegeko nshinga rishobora gutuma aguma ku butegetsi ubuzima bwe bwose. RFI na France 24 byari mu biganiro bikurikirana imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamagana itegeko nshinga ryahaye uyu Gansagibe uwo mwanya mushya. Ibi rero akaba ari ibintu benshi bakomeje kugenda bavuga ko bitazigera biba byiza cyane. Mu yandi makuru tugana ku musozo, kugeza ubu inkuru ikomeye iri kuvugwa nuko Bissou Bangui Shobo Patrick ihurira Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 reruka w'inshingano zo kuba guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo kuwa mbere igenekerezo 16/25 yatangiye imirimo ye. Basungwi yarahiriye inshingano zo kuba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'intara ushinzwe ubukungu, imari ndetse n'iterambere Mukiza Nsabinesha Gade. Bombi barahiriye imbere y'abayobozi ba FZ barimo umuhuzabikorwa wayo Corneille Nangaa ndetse n'umwungiriza we akaba na perezida wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa. Ngayo nguko dusoreje aha. Fyonda subscribe cyangwa se ukore sabone dukomeze turabana ngaha.